mu isanzwe umuntu kwitwa umurundi suko yabukiye mu Burundi kuko mu Burundi uhabukiye bumeze nk'igiti kimera mu butaka hama kigakura umuntu arafise iyo yamuka aba nicaye ikintu kiryoshe ngaha kwisi aravuga ati amahera araryoshe ibiki biraryoshe ikintu wewe wita ko kiryoshe hano kwisi ubivuge nyene biri ku mutima ikintu uvuga ati iki kintu kiraryoshe ngaha kwisi nica ikintu kiryoshe gisumba n'ibindi byose kwisi kiryoshe mu bisanzwe nukwabirana kw'abantu bashakanye kwabirana kw'abantu bashakanye nivyo wowe bita ko biryoshe hano kwisi nta yindi rahirutiye oya nta yindi ufatira kuki kugira uvuge karijo impamvu ndayifatirako nuko ari cyo cyambere cyubaka umuryango kandi akaba ari naco abantu bashobora guheba bakarondera amafaranga nk'umusara akarondera amafaranga mu guhera mu bwana bwiwe hanyuma yamara kuyaronka amafaranga akarondera ugo rugo akayatanga akayaheba kamahera yari kuba ari yaryoshe ariko nayo yemera kuyagura umugeni akaza kumukwa akabana nawe amahoro kuri mwese muri ko muradukurikirana abarundi kazi muri ko muradukurikirana mu bice bitandukanye vy'igihugu nkuko mubibona ni BKTV ni Burundi Kingdom TV aho twari ko novuga turatembera hanyuma turabona abantu bicaye hamwe bari ko barayaga ibijanye novuga n'ijambo ry'Imana ndetse n'ibijanye n'ibintu abantu benshi bakunda kwibaza ku bijanye n'ijambo ry'Imana urashobora kuba wita umurundi ariko ugasanga iryo jambo umurundi ntuzi yo ryavuye ugasanga kwita umurundi wewe wumva umenga wita umurundi ariko haraho bitari bikwiye yuko umuntu atahura yuko yitwa umurundi kubera ko yavukiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi ivyo byose turaza kuyaga ibizira ukuntu abantu twari dukwiye novuga kwitwara kugira ngo dushobore kugira novuga mu nyishaka ry'Imana canke bijya we wita kari vyiza haraho usanga ari bibi canke bijya wita kari bibi ugasanga ni vyiza aba batamare turi kunye muri aka kanya nibo tugira tuyage mu mwanya novuga utari muto tugira tuyage ibijanye n'ivyo bintu byose mpejeje kubabwira aho ugira utahure vyinshi muri bijya warusanze utazi ndakuramutse mutama mwaramutse uramahoro ndamahoro hari bariko baradukurikirana hajya benshi cyane batakuzi woshobora kubidondora je nitwa Mugabo Ntera Desire yego ndakuramutse nawe amahoro wewe nawe nanje ku mazina nitwa Vitali Niyokindi ikingize nuko nguma nganira n'Imana biciye muri iri jambo ryayo mba ndiko ndasoma keshi naho mba ndi ku bikorwa byanje bya misi yose umuganira n'Imana turabona ngaha niho ukorera ariko naho ari ukorera uguma usoma ijambo ry'Imana inspiration yavuye kugira ngo ushobore kuvuga ati jewe naho mba ndi ku kazi reka ngume nsoma ijambo ry'Imana inspiration hano yavuye hanini nuko abungere bigisha mu rusengero batubwira ko twosoma ijambo ry'Imana tukanaritunga mu mihana yacu aho ngira inyota rero nkashobora kugura Bibiliya nyeranda kugira ngo ntangure kuyisoma ni naho natahuriye igituma umuntu Imana imurema naco gituma nubu keshi dusoma ijambo ry'Imana turaza kubibona noneho mu mwanya ariko birakorohera mu gihe uba uri kurakora akazi hanyuma ukacuga umusoma ijambo ry'Imana biranyorohera cyane kuko abantu benshi iyo bari kubikorwa hari abace baja gusoma icupa mugaje aho gusoma icupa soma ijambo ry'Imana okay mutama shaka yuko duhera ahantu hari abantu benshi bakunze kwiyita ngo jewe ndi umurundi manje ati kubera iki we witwa umurundi ukazamva ngo je nitwa umurundi kubera ko navukiye mu gihugu cy'u Burundi aba bantu bababwira iki je nababwira ko mu isanzwe umuntu kwitwa umurundi suko yabukiye mu Burundi kuko mu Burundi uhabukiye bumeze nk'igiti kimera mu butaka hama kigakura umuntu arafise iyo yamuka aba nkuko tubibona mu ijambo ry'Imana umuntu arafise iyo yamutse aba yego yamusava he yamuka ku mugabo umwe Adamu niwe Imana yabanje kurema hanyuma ibarema bari uburyo bubiri harimwo uwitwa Eva ariwe yari madamu wiwe abo bantu nibo dukomoka ko twese sinibaza yuko baba bari bakomotse ngaha i Burundi ntabyo nshobora gutahura ko baba bari Burundi ariho hantu umuntu yoca avuga ati ndi umurundi kuko noba abona buye ko bakomoka i Burundi ahubwo abantu nibaza ko bakomoka kuri uwo mugabo abazungu abo ubwoko bwose mbere yego none umwana w'umurundi avutse umwana w'umurundi avutse akavuka yisanga mu Burundi kwitwa kari umurundi kubera kabona yuko yavukiye ngaho urumva birumvikana oya si cyo bisobanura oya ico bisobanura nuko yoba afise inkomoko ya se wiwe kuko Imana ntihora irema buri munsi yararemye iremwa umuntu umwe dukomoka ko twese yego ibi bintu avuga bo byumva gute
Ibi ntavuga je ndavyumva mu buryo ubwa mbere nuko twotahura mu gitabo cy'itanguriro niho batubwiriye umuntu yavuye kanatsinda umuntu Imana imurema yaremye umuntu iramwishushanyako irema ubufise agashusho k'Imana ico twotahura twese nuko dufise agashusho k'Imana yaba umurundi cyangwa wavukiye ahandi hose afise agashusho k'Imana rero twese tuva ku Mana. Wewe uyita umurundi kubera iki? Jesse niyita umurundi ahubwo abantu bita barundi nibikebuke turaba Imana twese kuko nta muntu numwe atavuye ku Mana kuko mutanguriro niho uzobonera aho umuntu yavuye naho mu itanguriro igice cya mbere umurongo wa 27 niho havuga ngo Imana irema umuntu iramwishushanyako irema ubufise agashusho k'Imana ikibarema ari babiri umugabo n'umugore rero twese tuva ku Mana ntituva mu Burundi twese turaba Imana nta murundi ariho nta mukongomana hari twese turaba Imana. Ariko nka kumwe nk'abari muri leta bo bumva baca bumva umengo muri ko muri hakana igihugu mwavukiyemo ntabwo ariko kiyakana ahubwo tuba turimo turatandukanya abantu nkumbe n'abandi nkuko Imana iba yabatandukanije bivanye nuko bashobora kugira ibisekuru abantu ibisekuru no kuvuga yuko abantu barafise ibisekuru bakomokako nk'umuntu ashoboye kuba ari nk'umugabo umwe akabyara nk'abahungu babiri ubwo twavuga ko ibyo biba ari ibisekuru bibiri umwe afise yagiye kubaka yoba ari imiryango ibiri itandukanye birumvikana yuko ntitwovuga yuko twaba twihakanye Uburundi ahubwo mwotuma mutubaza ati gituma umuntu yoba yitwa umurundi ni kubera iki nk'ibintu bisa n'ibyo yego ni kubera iki gituma umuntu ashobora kwitwa umurundi biri naho bikomoka ntabwo bikomoka kubera yuko ari Burundi ahubwo Burundi ni konti naba yahawe bakahita i Burundi bahitiriye uwo muntu kuko abavuga ikirundi yego kubera ko abasanzwe avuga ikirundi tugiye novuga muri kahise k'igihugu cy'u Burundi kahise k'igihugu cy'u Burundi hari abarundi ba mbere babaye wibaza yuko icatumye bita abarundi vyavuye he jewe ico nibaza kuri urwo ruhande bashobora kuba biyise abarundi kubera yuko bavuga ikirundi kandi ntibiyise bo bariswe ati bariya n'abarundi birumvikana ko hari hundi muntu yoba yarabivuze ati bariya n'abarundi yego nabo bacha bararifata nabo barifata kuko umuntu yo kuyita izina arafise ubu bari yo rimwe yego nshaka yuko ndibaza yuko tuzovugana byinshi tuzoshobora gupanga byinshi no mu gihe kizokurikiraho tuzoyaga ibintu byinshi bidasanzwe kugira ngo abariko baradukurikirana batahura ariko nagomba dushobore kuja ku kintu ku kindi hariho abantu bibaza bati mbega ibintu birekuriwe ko umuntu akora n'ivyaha dufatiye nk'iki kintu abakenyezi bakunda novuga gusukisha imishatsi abantu baravuga ati iki kintu mbega cyoshobora kubuza umuntu kuzoshikira ubuzima budahera ego cyane kirabuza umuntu kuzoshikira ubuzima budahera kuko Imana irema umuntu yamwishushanijeko imaze kumwishushanya ko rero ategerezwa kurangura umugambi w'Imana kuko yamuremye rero iyo umaze gufata Imana yarakuremye mu ijambo ry'Imana biranditse ngo nta kintu cabumbwe gishobora kubwirwa kibumbye ngo wambumbiye iki rero umaze gufata wararemwe n'Imana ikakurema ikwishushanije ko ukaca fata nawe ugakora ibindi bintu bitandukanye n'ivyo uko yakuremye ukihindura nk'akaroro hari umukobwa usanga yihinduye irangi uruhu yarafise yari umurundi yahora yirabura akiyambiza agahindura urukoba akaba umuzungu no kuvuga uyo muntu aba agaranije Imana abayibwiye ngo we wandemye nirabura ubu ngomba ndagukosore jewe nigire umuzungu no kuvuga rero uyo muntu abagararije Imana ariko dufatiye ngaho nyene wewe dufate uko Imana yakuremye uko wavuze umeze n'ubu niko umeze nta kandi kantu wiyongeyeko jewe uko navutse meze nta kandi kantu niyongeyeko kiretse igikorwa kimwe nakoze Imana yemera kuko umwana w'umuhungu amaze gukwiza imyaka 7 baramuca agahimba ko kugihimba cirondoka ciwe ivyo bita gusiramura reka tubivuge neza kumusiramura ako rero ni ako kantu uko Imana yaremye umuntu bakagukuye ko niho baca bakwita izina kuba je nitwa Vitali niyo kindi no kubera nanje niswe izina kubw'ijambo ry'Imana ariko rero tukiri ngaho nyene none uvuze yuko ako kantu bagakase bagakuyeko kajya kaboro bagakuyeko bakagakata ariko Imana mu kurema umuntu yavuze ati Bibiliya iravuga iti yeje kubirema yabonye ko vyose ari vyiza none
ivyo bindi bintu bigaruka gutega mutama jewe uko ndabyumva ni ibwirizwa ry'Imana nk'uko ikunda abantu bayo. Imana ni urukundo, yarabona ko icyo kizotegerezwa kuba gutyo, hanyuma itegeka abahanuzi bayo ko umwana w'umuhungu avutse bazomukeba ku munwa w'icyo yambariye, bagakura kwako kaboro ubashiye kuvuga ngo nakaboro. Abasilamu babyita ngo gukura isuna. Nuko babona yuko icyo gihimba gifise akazi kizohava gikora. Imana yarabibona hama ikavuga iti birumvikana yuko icyo kintu kigomba gukurwaho. Ubwo yabivuze mbere na mbere yuko umwana w'umuhungu avuka. Nta kosa rero ririmwo kuko ari urukundo. Yarabona yuko iyo ntunzega iyo suna bagomba kuyikuraho. Hanyuma ni ukuvuga nagakoba, ni ukuvuga gutayirira umwana w'umuhungu avutse iminsi 7 ku munsi w'8 baze bamutayirire canke bakureho ako gashato. Kuko mu bisanzwe Imana irakunda isuku no kugira temperance, ibyo bita kwirinda canke kurinda. Barabona rero yuko ako gahu iyo kagumyeho karashobora kubika ni gutera ikibazo mu kubika ubucafu. Hanyuma rero bakagakura ako gahu, hanyuma igihimba cy'umwana kikagumuko, hama kigakura bimeze gutyo. Yego munca makini itegeko ry'Imana. Ariko rero benshi baribaza ati none harageze rero Imana ibona ati bugabo ni naje mu kurema narihenze. Oya, ntabwo yari yihe. Kuko mu ntango yivuga ati ihejeje kubirema byose yabonye kari vyiza. Ni byiza koko byagomye n'ubundi ari byiza kwa kundi. Urumva ntiyari yihenze, ahubwo yabandanirije ko kuvuga yuko byo bizogenda uko nyene. Kandi harimo n'ikindi gikorwa dufate yari ishatse kuvuga mu ijambo uwo musomyi wa Bibiliya yavuze rivuga yuko habonekaho kwitwa izina. Umuntu aritwa izina kubera yuko icyo gihe harimo ibintu bibiri Imana ishaka gukora: kubatizwa, kumva yuko kumbure hariho igikorwa gikoretse aho hantu, nko kwakura ubwo bucafu cyangwa gukura hako kantu. Harimo n'ibyo bita kumenyekanisha yuko uwo muntu ari uwayo, kandi nuko azohava akora ibijyanye n'irondoka. Irondoka rero ari uw'Imana, kandi azohava akora n'ibijyanye n'irondoka n'amagara meza akagwira. Nicyo cyatuma rero bashobora kumutayirira, kuko iyo woba urose isuka izokora cyangwa ikintu kizokora, ni ukuvuga yuko ugikorera byangombwa byose bizotuma gikora neza, ntihagire ingorane iza kubamo. Yego bigende neza. Ariko reka tugaruke kuri ico kintu bashaza mu kuyidefrishiza cyangwa gushira kama menshi. Aba nabo bavuga kiki? Icyo ndavuga ko nuko hamaze kubonekamwo ibijyanye n'amakosa, nko kongera ko icyo Imana itakubariye. Urumva yiza kubona ko bizoba ngombwa ko bongera ko yindi mishatsi iba yarabivuze. Ariko noneho icyo yahavuye ivuga, yavuze ati gushaza kwanyu nikube uko gusiba imishatsi no kongera ko yindi mishatsi, atahubwo mushazishe ibyo je mbaye narababwiye. Yego. Ariko uravuga yuko umuntu novuga ashira ko ajya menshi bishobora kuzomubuza gushikirwa bwami bw'ijuru. Mbega ikizotuma umuntu aja mu bwami bw'ijuru nivyo yigize ko canke n'ibikorwa yakoze? Icyo tuma umuntu aja mu bwami bw'ijuru ni bikorwa yokora. Umuntu arakebugwa mu bisanzwe agakebugwa, kuko iyo umuntu amukebuye no kuvuga iyo habaye gukebura cankwe kugarura, umuntu ashobora kuja mu bwami bwo mwijuru kandi yari yarayitsibye. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twakoze ibyaha twashikira ubwiza bw'Imana. Ariko noneho ngo imbere yuko uhoraho agaruka gutora abo yaremye, avuga ati ubutumwa bwiza buzovuga mu isi yose w'ikimenyetso kibera cyabona amahanga, umuhero w'isi ubone kuza. Ni ukuvuga abantu bose batagambarariye uguhanurwa bazoja mu bwami bwo mwijuru, nubwo bazaba bari babikoze. Ni ukuvuga ko bashobora guhinduka. Yego bashobora guhinduka. Reka ndakubaze gatoya, ndabona wowe urasoma ijambo ry'Imana. Abantu barashobora kwibaza bati ikizobuza umuntu gushikira ubwami bw'ijuru nuko kwihundira urukoba, nuko gushira ko ayo mamenshi canke n'ibikorwa bibashobora kuba yakora? Ikizobuza umuntu kuja mu bwami bw'Imana cyambere no kurangura, no kutarangura icyo Imana ishaka. Kuko Imana nta muntu numwe yaremye ngo azobeho nabi canke azoje gukora ivyaha.
ubundi bwo bw'abantu tuguma twica amatwi kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo tugume duhimbara Imana nkuko uyu muvukanye yakivuze hari abantu ashobora kuronka amafaranga kuko amafaranga abantu benshi bavuga ngo nayo wacu sayi wacu nayimana kuko twebwe ngaha kuri iyi si ibintu byose dufise n'ivy'Imana yaduhaye rero ibyo bintu byose dufise dutegerezwa kubikoresha kugira ngo tugamburukire ya Mana abo bantu rero ashobora kuronka amafaranga ibihumbi 200 nico gituma abantu kenshi turavuga ngo dawa twese uri mu ijuru uduha ibyo kurya bidukwiye umunsi Imana ikaguha ibihumbi 200 kugira ngo ugaburire umuryango wawe ariko ukacufata ukayajana muri saro ukayakoreshamwo ya mishatsi no kuvuga aho umugambi w'Imana ku rugo umugambi w'Imana ku buzima bwawe wari wo kugira ngo iguhe ibigutunga uyo munsi mugabo waciye ubikoresha ibitagira akamaro byumvikana yuko ntaguciriyemo byumvikana yuko icaha atari kushira ko ayo mamenshi ahubwo icaha ari uko ushobora kugira ayo mamenshi bigatuma ibikorwa ayo mahera yari gukora kitaranguse sico nashatse kuvuga icaha nukurangura ico kintu cyose kidahuye nuko Imana ishaka ko umuntu ashobora kuba ego nkuko kivuze hari abantu benshi babona ko bashize ko ayo mamenshi ngo amafaranga ndayafise ni kuyakoresha ibindi ngo si icaha nkoze n'icyaha ubukoze kuko ayo mafaranga uyafise urashobora kuyafashisha abandi utayakoresheje muri byo byo gutsiba imishatsi kuko nico umuvukanye yavuze mu ijambo ry'Imana Imana itubwira ko ugushaza kwacu ni kube uko gutsiba imishatsi n'ibindi ahubwo kube uko gukora turangura ivy'Imana ishaka rero icyo Imana ishaka ntishaka ko twebwe dushaza ngo tuna yihinyuze uko yaturemye ahubwo twashaza kugira ngo dukore duhimbara Imana nk'akarorero hari umukenyezi ushobora gusanga ari mu bikorwa by'Imana aririmbira Imana ariko akambara ipantaro ugasanga uyo mugore agenda yambaye ibutura mu bantu ariko ijambo ry'Imana ryo kandi araririmbira Imana ariko ijambo ry'Imana rirabibuza ariko kwambara ipantaro ni bibi ku mukobwa cyangwa ku mugore ni bibi cyane umuntu afise agashusho kayo asa nayo rero usa n'Imana utegerezwa kugengwa nibwirizwa shingiro ryayo ariko ngiye ngaho nyene uravuze yuko umugore adakwiye kwambara ipantaro cyangwa umukobwa atakwiye kwambara ipantaro cyangwa ikabutura ariko hariho n'abakobwa cyangwa abagore bambara ayo majipe yabo bakayambara nabi cyangwa ivyo bikombe bakavyambara nabi nico rero nakubwiye ijambo ry'Imana nico gituma kudasoma ijambo ry'Imana ndumva umengo ikibi ntaguciriyemo urambabarira ikibi suko kwambara iyo pantaro amapa ikibumenga suko kwambara iyo pantaro ahubwo nuko kwambara nabi kuko urashobora no kwambara ipantaro ugasanga nta muntu tirimukije ntaki kuko je kubganje numva umengo ikibi no gutirimutsa umuntu gusa ico no kubwira muvukanye n'abantu bariko baradukurikirana ijambo ry'Imana dutegerezwa kurirangura uko Imana yavuze abahanuzi b'Imana baravuze keshi ariko abantu dushaka kurangura ivy'Imana ishaka ico Imana ivuga nico dutegerezwa kurangura uvuze rero ngo ari abantu benshi bakunda kuzana ibintu ngo turi muri demokarasi siko bimeze mu Mana nta demokarasi yibamwo mu Mana utegerezwa kurangura ico yavuze kuko ico Imana ivuze ntiyivuguruza yaravuze ko umukobwa adategerezwa kwambarana na zina muhungu ukabikora urayivuguruje iraguhana kandi nico gituma n'abakenyezi usanga bambara impuzu zitabereye hariho uko Imana ivuga umukenyezi ategerezwa kwambara akikwiza rero utikwije naho buri mu ngoro y'Imana uvuga ngo nta bantu tirimukije urashobora kuba utatimukije abubona hakaba hariho abandi watirimukije kandi ntuba watirimukije abo bantu utirimutsa ya Mana nyene kuko ikikurema irafise uko yagutegekanije utegerezwa kubaho okay reka ndakubaze Mutama kubgawe icaha niki ico bita icaha cyeko bwanje ico nita icaha ni ikintu kiba cyabuzanijwe dufate gifise ibwirizwa ryanditswe bakubujije hanyuma nyuma cya kintu bakubuza akaba ari cyo ukora ubukozi icaha ubukozi icaha okay reka tuje ku kintu cerekeranye hari abantu twigeze kuyaga barambira bati hano ku isi hariho ikintu kiryoshe ikintu kiryoshe turiko turagenda etape per etape mu mpera z'ikiganiro bariko baradukurikirana baraza kumenya no vuga impamvu ndiko ndaja kuri aya masupa turiko turagenda en résumé mu ncamake mu misi zoza tuzoja etape par etape tuvuge duti tuvugane ku kintu kimiki tugiheze ejo tuvugane kuri iki tugiheze ubu turacababwira no vuga les sous-points naho umuntu ashobora kwigisha akavuga ati nzokwigisha ibi nibi nakwabwira amachapitre chapitre 1 ni ibire turiko turajamo c'est comme chapitre tuzoza turabiyaga bukebuke nariko ndavuga ni arabo twigeze kuyaga
baramyira bati hariho nicaye ikintu kiryoshe ngaha ku isi. Aravuga ati amahera araryoshe, ibiki biraryoshe. Ikintu wewe wita ko kiryoshe hano ku isi, ubivuge nyene biri ku mutima. Ikintu uvuga ati iki kintu kiraryoshe ngaha ku isi nica ikintu kiryoshe gisumba n'ibindi byose ku isi kiryoshe mu bisanzwe n'ukwabirana nk'abantu bashakanye. Kwabirana ko abantu bashakanye nivyo wowe bita ko biryoshe hano ku isi, nta yindi rahira utiba. Oya, nta yindi. Ufatira kuki kugira uvuge ko ari ico? Impamvu ndayifatirako nuko ari cyo cya mbere cyubaka umuryango, kandi akaba ari nacyo abantu bashobora guheba bakarondera amafaranga, nk'umusore akarondera amafaranga mu guhera mu bwana bwiwe, hanyuma yamara kuyaronka amafaranga akarondera ugo rugo akayatanga akayaheba, nk'amahera yari kuba ari yaryoshe, ariko nayo yemera kuyagura umugeni akaza kumukwa akabana nawe. Ariko abantu baravuga bati kuko umuntu w'umumaje ati ikintu kiryoshe hano akubwira ati ngo ebana ufise inoti ufise vyose. Oya, ufise amafaranga ni byiza kuko agushikana ku kindi mugasi yaryoshe, kuko iyo abaryoshe woyagumana ntuyaha uwo muntu, nturondere uwo mugore. Niyo woca ugumana. Ariko no kuba kumwe n'uwo mugore ayo mahera adahari wibaza yuko bigenda neza, kuko ndibaza yuko uwo munezero ushobora kugira n'uwo mubana atakanoti gahari hari igihe haba ikibazo. Ku by'amafaranga se amahera gusa niyo cyo haba canke niyo hoba uvuga uti hoba ikibazo, kubera yuko amafaranga atabonetse. Amafaranga agomba kuboneka, hanyuma yabonetse yose nubwo yaba ari makenya nubwo yaba ari menshi urayaheba ukayahebera ico kintu kiryoshe. Ukagitanga ukayatanga nubwo yaba ari make cyaka ba menshi ukayaheba, kuko iyo bitaba byaruko ngo ububona ko ari cyo kiryoshe woca ugumana imahera ya makenyi yawe warabose. Ego wundi kamwihoza. Ati none impamvu inovuga je mu byiciro navuga ko kiryoshe, icambere nuko ari cyo gigira umuryango. Umuryango none ukabona kuboneka. Nirema ubukwe rero burishimiwe cyane n'ijuru hamwe n'umuntu abugiriwe. Kuko nibyo bimushikana ku ijambo nyaryo. Niyo mpamvu ari byo bintu biryoshe cyane, ko ari byo bibasha gukora umuryango nk'uwe ubona twicaranye hamwe. Nuko umuntu aba yagize ubukwe, nuko aba yabanye n'uwo wundi. Nukuvuga umugabo rero Bibiri ivuga ko azosiga se na nyina akaza kurondera umugore kuko ari we aryoshe cyane. Kuko ari we aryoshe cyane. Azoheba byose, azoheba amatungo yose agene ku mugore kubera ari waryoshe cyane. Ego. Ibi bintu byumva gute? Jewe ikintu kiryoshe cyane mbona nukuba mu Mana, nukuba uri kumwe n'Imana, nukuba uri kurarangura ivy'Imana ishaka. Nico kintu je cyambere mbona kiryoshe. Nk'ubu maze kubona icari cyo kuba umuntu, ico Imana yamushiriyeho, nkaba ndiko ndarangura ico Imana ishaka. Ndumva ndyohewe, ndumva ko ari cyo kintu kiryoshe kuko ubuzima bwacu buzoherera ngaha ku isi kiryoshe cyane kurusha dufate reka ndakivuge neza n'uya muntu mubana. Ego ikiryoshe cyane no kuba mu Mana kuko ujya tubana ejo nzova ngaha nsubire kuwandemye kuri ya Mana, none wumva ari waryoshe kandi ikiryoshe ari ya Mana. Ariko je nshaka yuko tugiye mu bintu vy'imhemu, barakunda kuvuga ati tugiye mu bintu spirituel canke vy'imhemu nta kintu na kimwe kidakunda, ibintu byose birashoboka. Reka tumere nk'abantu kuko ntituvuge nk'abantu menga turi mwijuru, tuvuge nk'abantu turi ngaha ku isi, sivyo? Tuvuge nk'abantu turi ngaha ku isi kuko ntituraja mwijuru, turashaye ngaha ku isi. Ikintu wo bita ko kiryoshe ngaha nyene ni ijambo ry'Imana gusa. Ikintu kiryoshe ni ijambo ry'Imana. Igituma ndakubwira ko ikintu kiryoshe ari ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana niryo ryamurikiye ndamenya ko umugore mwiza azotuma shobora kugira amahoro mu rugo nzomuhabwa na ya Mana. Nukuvuga rero ni wabubona jewe mpora ntwenga ndyohewe kubera mfise ujya mugore, si kubera ari waryoshe, ni ya Mana yamumpaye kuko itamumpa we aryoshe ariyo nyene ntivyari gukunda. Nico gituma rero ikiryoshe ari ijambo ry'Imana kuko ndazi ko umunsi wari wose nshobora kuva ngaha kuri iyi si nkasubira kuri ya Mana iryoshe, aho nzobaho ubuzima bwanje bwo ya Mana iruta vyose. Ariko uvuze uko dufate uri kurasoma ijambo ry'Imana, uri kuragira muri ijambo ry'Imana, ukacubura n'ibintu ubukene bwagukubita ukabura icyo ufungura ukagirane, wibaza yuko woshobora kuba mu mahoro? Uraba mu mahoro. Turabe murasoma igitabo ca Yobu, niho uzocubonera ko Imana ari iryoshe kuruta ibindi byose. Yobu yari afise ingamiya zirenga 1000, yari afise inka nyinshi, ariko Yobu ngo igihe kimwe Satani agenda gutembera mu isi asubiye mu ijuru
Imana iramubaza ati Satani uvuye mvuye mu isi waba wamboneye Yobu ati namubonye urabona ingena ngamburukira ati wapi ntakugamburukira nuko wamuhaye bijya bintu muga Yobu Imana imubwira ati ntacyo Satani genda ugerageze Yobu ariko umutima wiwe ntawo ndaguhaye kuko Yobu yari afise Imana iryoshe kuruta byose ubu usomye uranatahura ko igituma ikintu kiryoshe ari Imana ari gusoma rya jambo ry'Imana Yobu harageze naho umugore amubwira ngo tukimana upfe ariko Yobu ntiyayitutse yagumye yizigiye cya kindi kiryoshe yamana kuko yizigira wa mugore byari kuba biheze Yobu urabona ko hageze aho ya matungo yiwe ahera babana biwe barapfa muga cya kindi kiryoshe cyasubiye kumuha yandi matungo cyasubiye kumuha bya bindi bita bisi ko biryoshe cyane nicyo gituma rero ikintu kiryoshe no kuba mu Mana urasoma irengwe urashobora kurisoma nicyo gituma nakubwiye je irengwe naho norisoma sindarisoma ngo ndariheze ahubwo icyo nsoma nkaheza ni ijambo ry'Imana wewe irengwe rya gukamatise neza uri kurakubita irengwe ntiwumva yuko byose byarangiye nyene atangorane nimufise nicyo gituma maze kwinjira mu paradizo nicyo gituma abantu benshi baribaza ko kunywa inzoga ari byo bitanga ubuzima ahubwo ijambo ry'Imana inzoga mu bisanzwe ntitwari kuzinwa inzoga ntituzinwa ngo zituryohere inzoga Imana yazishizeho kugira ngo zivure abantu inzoga zashyizweho n'Imana inzoga Imana yari yazishizeho kugira ngo uruzo kumviriza Paulo ariko arabwira uwo yari yatumye Efeso amubwira ati uranwa utuyoga dukeyi kubera nzi ko umushishito wawe ufise ikibazo ni cyari kindi ko ari kugira ngo uwo mushishito wiwe niya n'utwo tuyoga twica inzoka n'umuti w'inzoka inzoga abantu gusaba inwa ngo baboregwe twinwa ngo tuboregwe twategerezwa kuyinwa kugira ngo twice inzoka mugabo kugeza ubu abantu bace babigira urudandazwa Imana yabishize kugira ngo bituvure wari nk'umuti kera bakoresha mugabo ubu abantu bace bayinwa ngo baryoherwe ntituryoherwe ahubwo tuyinwa kugira ngo twice inzoka reka tuje kuri iki kintu mutamana kubaze gatonya kubera iki hano ku isi abantu badashobora kuba bari mu nzira musanga ari abantu bagira mu kuri n'abandi bantu bagira mu kinyoma ugasanga hariho itandukaniro ry'abo bantu mugamwe ari kubanza kumfasha nkabasaba ijambo yego kubera uyu mugabo nyene asoma Bibiliya hari ukuntu numbishije agumye umenga ropoje ibijanye nuko navuze ko umugore umenga niwe yoba aryoshe cyane jewe nibaza ko nabivuze hari ibyo nisunze muri Bibiliya urugero Adamu yari kumwe n'Imana Imana yari yamuremye iramubumba ari umugabo munini nkuko tubisoma nyene muri Bibiliya hama uwo mugabo amaze kumushira ngaho ibikoko byose byamuciye imbere abyita amazina mugabo nta na kimwe kigeze kimunezera ngo yumve ko aryohewe hangira uri kuratahura ivyo rikaravuga ataryohewe none ntiyari kumwe n'Imana ni kibazo nanjye nibaza aho mumfashe anyishure arakubajije aravuze ati Adamu na Eva bari mu itongo rya Edeni Imana ihejeje kubarema Imana ihejeje kurema Adamu sivyo Imana ihejeje yaramuhaye byose ati byose biganze abyita amazina arabona yuko ari ubutunzi mugabo ntiyishimye yarabonye yuko hari ikintu abuze none ico ntibari kumwe n'Imana kandi kubera ikataryohewe kandi yari kumwe n'Imana mu bisanzwe Imana ikire mu umuntu agumana akawuntu na nubu wewe nka formidable uri kurakorera kuri televiziyo nubu urabona ko ubunezerewe kuri umumenyesha makuru ariko hoze yundi muntu akaca kubwira ati burya formidable ngo ndaguhe akandi kazi kubera twarimanywe bwabo umuntu kuko kudashima icyo Imana yaduhaye woca wiruka washobora no kwiruka mugabo mu nyuma ni wiruka ni uzotegerezwa kabona ati burya igikuru cya byose ni Imana yabintu ncamake Adamu yabonye yuko yes yabaye nk'ugambarira Imana agayivye Imana yamuhaye ni kwa kudashima kw'abantu cakine nakubwira Imana ikire mu muntu yamwishushanije ko Adamu nahatabonye kwe yaravuze ngo ntiyanezerewe yategerezwa kunezerwa kuko Imana yari yamuteguriye ibintu byinshi kuko ubuzima turimo uyu munsi Imana ifise vyinshi yaduteguriye tutazi nico gituma rero umuntu yogumana n'Imana uranyuzwe canka je ntabwo no bundanyugwa je kuko inyishu yanje yagwagombye kuma ariko mbwira ati none nubu ndamubaza ikindi kibazo basi none nambwire igituma
atatwenze ngo anezerwe none ibyo bikoko ntibari bari kumwe cyangwa Imana ntibari bari kumwe yari yabimuhaye kandi yari ngaho none yari ifise kudashima kandi yari heje kumurema mu ishusho yayo igituma rero atishimye ngo atwenge ni kubera nje numva ko yari ikintu yarabuze yari kunyishura akambwira icyatumye adatwenga icyo kintu yarabuze akakimbwira arakubajije Mutama nkuko umumenyesha makuru yakivuze turacyari mu ncamake ndumva ko hari byinshi nawe ukeneye gutahura ikintu cya nyuma Imana yari yahaye Adamu yari kunezerererwa nuko yari yamuhaye ubwo bubasha bwo kukaba ibiri ku isi byose kanatsinda n'ubu nakujire mu yakubajije ati ni igiki cyatumye atanezererwa ngamwenyure kubera iki yagiye kumwenyura rukabonye ujya mugore oya ntiyamwenyuye ngo nuko abonye ujya mugore nuko ijambo ry'Imana turarisoma tukumva ibyo badusomeye ku munsi w'Imana gusa tukaca dutayira ngaho ico no muhamagarira Mutama ntasubira asome Bibiliya azobibona vyinshi Imana yari yateguye sawa jewe nibaza yuko haci haboneka inyishu uwo mwanya ni Imana nayo yarabonye yuko umuntu iremye adakwiye kandi atamwenyuye hari ikintu abuze hanyuma iyongera kumusinziriza no kuvuga ko acisubiramo irema hari ikintu cyabura icyabura ubwa mbere uwo mugabo bigaragara ko atagira atarose ubugingo nta bugingo yari afise kuko n'izina yamwise risobanura ngo Eva uri n'ubugingo hanyuma abonye umuntu niyoshobora kunezerwa abonye tabugingo agira rero hariho imigani y'ikirundi mwavuze ko turi abarundi na jenda umurundi umugabo wese ndi umurundi kubera yuko ari kubera ko navukiye Burundi kuko papa wanje ndazi ashobora kuba yaragenze urugendo runini ngo kugira ngo ashikire ino kontina mu bushakashatsi buboneka birumvikana ko yagiye urugendo runini ko mbise aho nkomoka hama jeje nshaka kuvuga kuri ibyo nuko numva ko Adamu ntiyigeze anezerwa kuko yari n'icabuze nta muntu rero yonezerwa kandi afise icabuze kandi na Yobu yageragejeje kunyishuramwo Yobu nta munezero yagize kubera yuko yari yibabaye cyane kubera abana biwe n'umugore wiwe byose bimuhindutse akabona byanyazwe nukuvuga yarabuze neza ati je mbumye umunsi wo kubaho kwanje nijoro ryabuze ko ari byawe nk'umuhungu kuko umuryango ntabongira nsigaye ndi jenyene birumvikana yuko nawe naciye ababara bikomeye araheza arabaza Imana ati none Imana wandemeye iki nimba ntakwiye nimba iyo hatuma indikoroka ibyo yose yarabivuze mu byanditswe bigaragara neza yuko umuntu aza kwishima iyo akwiye afise umuryango bwa mbere arabanza akaronka umugore hanyuma inyuma yuko umuryango naho za kuboneka baca baronka umwana abo bantu rero nibo baba urungamwe ariko dukomokako ntaho rero yari kwishima abona yuko ari wenyene kandi kizira yuko mu bitungano hariho ibintu tuzoganira ko cyane bijanye n'ibintu bibuzanijwe abantu bariyumvira bati ndashobora kugenda nkaryamana n'igitungano ndibaza iyo Bibiliya uwo muvukanyi afise irabibuza cyane gose yuko umuntu adashobora kubana n'ikintu cyari cyo cyose uretse umuntu abana n'undi muntu mugenzi we uvuze kubana no gutunga biba bibujijwe kubitunga ibyo bikoko si kuvuga yuko ndabivuze mu buryo bw'ikirundi bugoye basi ndabusobanure ni ukuvuga kubana bisobanuye yuko hariho kuryamana n'igitungano ibyo birabujijwe muga kubitunga no gutunga ibintu muguri rwabyo ariko ntimuryamana nabyo bikagira inzu yabyo aho bibaye bikabitungano ibyorogwa woroye bizokora ibindi bintu dufate nk'inka zirashobora kurima ibindi nabyo birashobora kuba ubwiza turaba ibintu bitunezereza nyine byaremwe dushobora kubona rero cyane bigakora n'iyindi mirimo nko mu gutabira isi n'ibindi hama rero kubw'ibyo simbuze yuko rero kubana nari nshatse kuvuga nsobanuye icyo kirundi ahubwo kuryamana nabyo ntibyemegwa ni ukuvuga rero ko nta runduka rero ryari kubaho iyo Adamu umufasha wiwe ari bwo bugingo kuko novuga nko mu kiremwa mukobwa ndibaza ko hariho abakobwa hano muri iki kiganiro turimo turaganira ndabonamo nk'ujya mukobwa ujya mu bisanzwe si umuntu ahubwo ni amaraso ubugingo
ubugingo rero tujya tububona nawe nyine arabizi yuko azabona rimwe na rimwe mu kwezi abonye ubugingo bwiwe mugabo iyo yibungenze nta bugingo abona bumuciyemo ni ukuvuga yuko ababufise mu nda hakazovukamo umuntu birumvikana rero yuko icyo kintu nicyo twoza ko kugira ngo tuziyore neza umuntu icyo ari cyo umuntu kugira ngo yitwe umuntu w'Imana akwiye birasobanuka yuko hano mu Burundi twe turazi ikirundi kiravuga neza yuko umuntu naho yoba afise ubwanwa bugakura imbere akaba n'umutama mugabo akaba atamugore afise arihanizwa nta jambo afise akaba atamugore afise nta jambo bafise nta n'ukuri na kumwe kuko nta muryango agira abantu bose batafise abagore nta jambo bagira abo badafise abagore bavuga yuko nta jambo abafise ntabakwiye mu bisana ntabakwije kuba ari umuntu yohabwa ishengero ryo kuyobora Bibiliya kuko niyo ikibivuga ivuga iti umuntu ishahu umuntu ashobora kuba ashahuye adaba akwije byangombwa abyo twamaze kubona yuko kumbure ku gihimba kirondoka cy'umuhungu bamutayirira uwo muntu nakwiye kujya no mu ikoraniro ry'uhoraho urumva rero ijambo twarivugira mu ikoraniro ry'uhoraho kuko uhoraho nibo yarimye abantu bose birumvikana rero yuko umuntu adakwije kuba umuntu none mu ikoraniro ry'uhoraho yovuga iki yokora iki abarindiriye kugira nawe yishime agize bwa bukwe agire umuryango umuryango ishengero ayobora ishengero rero rihera hehe rihera muhira mu bana warose bakurondotse kuko nibo bobarira nibo bobwira kuko bataraboneka sinumva ko wogira icyo uvuga sinumva ko nakwishima mbere no habamvuga yuko Imana itobiraboneka mu gihe yoba yabuze kwiremye umuntu mwishushanije ko atari murondoka duca tubona abantu babiri yego n'iki Imana yabuze ku bantu babiri bamaze kuboneka Adamu amaze kwishima karonka ujya mugore kuvuga ujya mugore barabyaranye abahungu babiri aribo twita Gahini na Abeli ariko igihe Gahini yaramaze kwica Abeli hari jambo Gahini yavuze aravuga ati nanjye rero nyimba namwishe nanjye nunyice Imana yarabirahiye umunazi iravuga ati ntabwo ndakwica ahubwo uwo bihanigwa ibiheta ati nuwo kwica bihanigwa ibiheta ngabo byinshi wewe genda iramwirukana imutanya n'ababyeyi baramuciye ijambo gucibwa no kuvuga ko yararindiriye kwihana niho ijambo kwihana riza rituruka twebwe turakeneye kuronka ubusobanuro bw'ibintu dutahure aho ibintu byose uko byamuka nuko biza iki kintu cyose kimaze ari nacyo gituma duca turondera mbega umugore amaziki impamvu umuntu amurondera ni kugira ngo bimare iki bifashe iki ese abaze gukora iki kuko urabona jewe keshi nkunda kubona hano abantu bagize ubukwe babatambira cyane bakishima uwo munsi akabinezero umusore nawe nyene niwo munezero wiwe nibaza ko umunsi dasanzwe kuri we iyo agira ubukwe aza yumva yuko umenga agiye kuronka ijambo akaronka urugo akaronka n'irembo akaronka n'ijambo kandi abasaza nabo baraza bakamushikiriza ijambo akatangura kuronka ijambo n'uwategeka birumvikana rero yuko nta muntu rero yo kwishima atagira umuryango je n'ubundi nguma mbona yuko icyo gihe Adamu ntiyari bwakwire kandi nta n'ibindi muri ibyo bintu byose yabona ntacyo byari bimaze birumvikana rero yuko ibyo bintu yashobora no kuba yobiheba akarondera uwo wundi muntu kandi koko byagiye biba yaremeye kubiheba kandi ngo Imana imaze kubona ko ari babiri yaciye ibahezagira yaciye ibahezagira hanyuma irabagenera ngo nuko nimugwire murondoke mwuzure isi ni nayo mpamvu namwe muri mwe muravuga jewe rero kuri urwo ruhande nta nubwo nshobora je kwemeranya no mu ruhande rw'umuntu ashobora kuvuga ko ndi umupadiri oya je ngaho sindabyemera padiri ntuwemera icyo gihe sinakwemera yambwiye ati ndi umupadiri atagira irondoka none we yavuye birumvikana ko abantu tuvuga rero yuko abantu baje mu seminari bakigira ubupatiri baba bariko bararengera ibwirizwa ry'Imana kubwigira nije numva yuko ubuhinduye ikintu Imana yavuze yego Imana yavuze yuko umuntu agomba kuba
sinzi yuko babigana Pawulo kumbe babigana Pawulo Pawulo nawe nuko atabishitseko kuko yarabivuze neza aravuga ati ngomba gukora iciza ariko umubiri ukangora kandi yaranasobanuye neza kuri ujya murongo Pawulo niwe twari kwigana niwe yaba yarapfuye ari umusore arimo arakorera Imana mugabo yaravuze ati ni byiza yuko umuntu yobaho atagira umugore atariko ibyo nibyo nivugiye jewe kuko yohavaza n'uwo mugabo Bibiliya ndabona akunda kuyisoma cyane ayizanye muri uwo murongo wa Bibiliya yaravuze ati ni byiza kuba umuntu yokorera Imana ari umusore kuko abantu b'abasore abantu b'abagabo bazogira amaroshwa menshi mu mubiri atariko ibyo nibyo nivugiye je kugwanje ruhande ati Imana yageze yuko umuntu wese azana uwiwe mugore bakabakaramata ati kuko ni byiza kurongora gusumba gushuha abantu kurusumba gushuha ni byiza kurongora kurusha gushuha bize gushuha abantu batatu ndibaza yarafise ishaka ryuko yari kugira umugore akumva ko ubushuhe mu mubabaje ariko ufatiye noneho kubera ubwo yabaye inkone ya Kristo akumva ko bimugoye cyane yego ariko uvuze ngaho nyene aba patri canke abasaseredoti benshi baravuga bati nabatumwa niho yo ko batumwa Yesu yabwiye abatumwa bati muhebe vyose munkurikire kandi bavuga ati uzoheba sinzi ukuntu bavuga uzoheba se na nyina kankurikira gaheba byose hari impera zoronka bakavuga ati rero ni nkakujya abatumwa ba Yesu bajya bigishwa biwe bashoboye guheba abagore babo baraheba ibitungwa by'ubutunzi bwabo baraheza baramukurikira birategwa n'umuhamagaro mugaje se nibaza ko Pawulo simbona yuko yahamagawe nk'uwitabye ijambo ry'Imana ahubwo mbona yuko yarabihaniwe Pawulo ntitwamwigana kubera yarabihaniwe kuko ntabwo kubwa mbere umuhamagaro yari yifise yariga ibya Gamaliyeli biga iby'ijambo ry'Imana ikatangura guhama abana b'Imana amaze kubica abandi akabashahura abandi akabaca amabere birumvikana ko agiye Damasi kari hatorewe kuri ico gikorwa kandi atogwa akubiswe n'igihuhuta cy'umuyaga nukuvuga yuko yabwiwe kuza kubatirizwa mu nzu kwa Ananiya birumvikana neza yuko nta mwanya yarose uko yari kwabira nayo mpamvu yavuze yuko yumva yibutse abo yatesheje ubwana abana yishe yariyumvira ati mu by'ukuri ababyeyi baragize ingorane cyane ati none umenga nta muntu yari guhura n'icitwa zina muhungu ngo abyara umwana cyangwa zina mukobwa mugo urumva ko ibyo bintu yahabuye avuga ati ibyo ni nk'ibyagezwe byanjye si biva kuwuhoraho ati uwuhora yavuze ko umuntu wese akwiye kuzana uwe mugore bakabana cyo gituma nagumye mbona yuko ikiryoshe kuruta ibindi ari uko umuntu azana umugore akagira umuryango akagira nahaba akubahwa afise umuryango birumvikana ko Satani n'igihe yaje agwanya imiryango ashaka yuko irondoka risambuka naco gituma yateye umutima mubi muri Gahina kica mwene wabo ariko none hagaca ashaka yuko n'Imana nayo yohava yica nayo Gahini hanyuma ikamubabarira ikamutera yuko imubwiye iti wewe genda iyo ndakwirukanye ariko uzogaruke nk'uwihana birumvikana rero yuko yari kugaruka agasaba imbabazi yazisaba kuko ariho rero uriho rero asaba imbabazi ariko utakiriho ntasaba imbabazi ibi bintu ubyumva gute nkuko uyu muvukanye yakivuze gusoma ijambo ry'Imana nibyo byugurura yanavuze ati kwitwa umurundi cyangwa umuntu ugira ibisokuruza twumvise umuntu wa mbere Adamu na Eva yamukuyemwo bagize umuryango bakibaruka abana babiri Kaini na Abeli tukumva Kaini yishe Abeli twumva umenga umuryango urahagaze usomye muri Bibiliya urumva ko Adamu na Eva wiwe barasubiye baravyara undi mwana yitwa Seti kuko nkuko yakivuze abantu turita ibisekuruza tukiyita abarundi ntituzi sokuru wacu ninde mbega Kaini kuko twumvise Kaini tukaba twumva ko Imana imaze kurema abo bantu babiri hakaca hasigara Kaini kandi kamuha igihano twacha twumva umenga sokuruzo wacu ni Kaini ihibambewe Adamu na Eva baravye yundi mwana yitwa Seti uyu udasoma ijambo ry'Imana ntushobora kumutahura Yes bakunzi ba BKTV bakunzi ba Burundi Kingdom TV ndibaza yuko muri kumura mudukurikirana muri benshi cyane cameraman ndibaza yuko nawe uri kurabwirwa bakubwiye yuko ukabutararongora man kama haujaoa
nta jambo ufise nta jambo rikurimwo aho rero no kuvuga bariko baradukwirikirana mu gihe uyihuisha mwiyita ngo murabagabo mutararongora wana kazi kanyu je ngira ndabihereremo kugira ngo ngire ijambo kugira ngo nibi ndiko ndavuga nyene bize birabashikira nobona yuko ikiganiro cyoshobora kuba kirekire twashobora kuvugana ibintu byinshi ariko tuzogaruka dushobore kuja kuri kimwe ku kindi dushobore kwicarira neza ikintu kimwe ku kindi tukigende en detail ku mwanya ukwiye ntituze turavanga tuva muri iki tuja mu kindi nibaza yuko ariho naho vyogena neza. Ego murakoze cyane twebwe ni muduhamagara kuko dukunda gusoma Bibiliya nasanze uwo muvukanyi arimo arasoma Bibiliya doratiganira kuko nani ndayikunda hari umunsi nagenze wa nayizanye cankwe nibwo ntoba ndayifise mu maboko kubera uhoraho yaravuze ijambo rikomeye cyane aravuga ati byagezwe byanje nzobyandika muri mwe ati ku bisate bibiri by'imitima yanyu nzobyandika kandi mu bwonko bwacu ayo majambo aranditse ya Bibiliya turabitahura rero iyo usomye ikintu hanyuma urakibika mu bwonko kuko Imana ari urukundo yadukunze ikaduha ijambo ryayo nta n'ukuntu yari kuturema itwishushanize ko hamwe ngo twoye gutahura tureke gutahura ibyayo rero turabitahura hamwe nuko ari umugwanizi satani aza kubitubuza ariko nubwo abitubuza azotsindwa hari uwamunesheje umwana akundwa cyane cyangwa ikinege ari we Yesu Kristo uwo rero turamwizeye yaratuzaniye urukiza rwishi yazoduha rero gutahura mu bwonko bwacu kuko ari we jambo yahoranye n'Imana nkuko tubisoma mu gitabo cya Yohana. Ndagushimira cyane. Murakoze cyane. Ndagushimira cyane nawe kuba twashoboye kuyaga ibitari bike muri kano kanya. Ego n'ubundi nkuko umuvukanya kivuze nimwashaka tuzoba haditaye abantu kwanza umuntu no gutahura umuntu agizwe n'ibice bine umuntu aragizwe n'ubwenge aragizwe n'agatima mpanuzi kari muri we umuntu aragizwe no gushaka umuntu aragizwe n'umwidegemvye ivyo bintu rero uko ari bine Imana yahaye umuntu bimugize atabikoresheje uko Imana yabitunganije aca asanga ariko arakora nabi aca asanga ariko arakora nk'umuntu. Yes, bakunzi ba BKTV bakunzi ba Burundi Kingdom TV ndazi ko mwabenye benshi cyane mwadukurikirane mu bice bitandukanye by'igihugu ndazi ko mwamaze kugira subscribe muragira ama commentaire muravuga muti mwavuze neza atari ko canke mwavuze nabi nakanya kiwawe ko kuja muri clavier ukandi ukavuga ati mwavuze neza cyane mwayazi nabi ahanje no vumengo no shobora kubashimira turabakunda cyane muri BKTV hasta la vista.